Bakunzi ba Buja News ubugira kandi kuri microphone ni Justin Ciza mu kiganiro fasha nawe warafashijwe uno munsi twatembereye bitaro biri ngaha mu gisagara ca Bujumbura nyene nkuko mubizi mu kiganiro cyacu fasha nawe warafashijwe ni gutabariza umuntu abari mu kibazo twagiye ngahanye duhuye n'umutama afise ibibazo bitandukanye by'amagara tugoma tumubaze idondore mazi yatubwire n'ingene ingwara yamufashe kugira ngo arinda shika hano muri no bitaro mutaba mitwa bandi tukajojwe mikora amukuri ashike ngaha nagize isanganya ndikubita hasi wagize isanganya wikubita hasi mbanza kubwira gakomakoma k'inyuma ngaramye hanyuma ndamara iminsi muhira mukeye cyane batanguye kuza akantu k'ingorane mu mutwe ko kuza ngaha kwa muganga yabacisha mu sikanero birabe ingorane zirimo ico giye kubita hasi hari ryari haheze iminsi ingana gute haheze nk'amezi abiri ubahanye ni Bujumbura canke wajuva handi hano ruguru Ngozi none wacuva Ngozi ushikira ahanyene kuri bino bitaro canke ahandi hano wabanje guca hano naraciye atapwe nari mfise byose guru yari ingwajije ikurikiranye uwo muhungu none kugira ngo ushike ngahanye ni byagenze gute kuri bino bitaro kuko ndazi Ngozi hari ibindi bitaro bihari mbwa uri hano hano kubera iki baraciye ku bitaro byo muri hopitali ya Nivo hanyuma tubona na dogiteri adusuzuma bashobora ingwara batuvura baca bavuga ngo reka badutrasifire Karusi atereka mbega ndabarungikiye Bujumbura kuca twandikira urupapuro nico gituma twaciye dushikanira none ubu ufise ikihe kibazo kuko no gushino santre uramenya none basinze urwaye iki kuva aho ugira iryo sanganya ugagwa hasi kibazo ndagifise none mu bice by'amaboko nk'uku twamwe ngaha ni hakujya ko umuntu nenga gwaye urukebu tutavamo amano kandi nkazugwibagiza ndashobora gukura isandari nk'uku ashobora gutambuka yambaye imwe nkaca ndayibagiye kuyishira mu kundi kuguru mu majambo make nuva ko ufise wagize ikibazo mbwa bakwanikiye ko bakugira operation ni operation bagira ni operation yahe bakubaga he kurishanye bambwiye ko ari mu mutwe bakunzi ba Buja News mwabyumvise bamwandikiye operation mu mutwe kuvyekeye uburyo nindi bikurikira tubaze uwumugwaje kugira ngo uyu ubana ko amugata atumereye neza mugabo turacabandanya ikiganiro cyacu turabahe mwaramutse mahoro cyane niwe uri mu bantu bagwaje uyu mutama muwamufaniki cyo mutama ni umuvyeyi wanje papa wanje muri rusangi yego kugira muve Ngozi gushika hano hantu utubwiye nk'ibyo byagiye biragenda kontu vyagiye biragenda twaraciye ku bitaro vyo mu Mivo hopitale Mivo hama baca basanga ubugwayi bwiwe amaze kwisigura kontu bimeze baravuga ati uyu muntu akeneye kuja ahantu hari amascanner atandukanye bakabanza bakamugirira ama examen y'umuscanner baca baraturungika baduha transfer hagati y'Ikarusi canke Bujumbura mugaca tuca dusanga Ikarusi baratubwiye ati Ikarusi scanner iriyo ariko gusa nta ba specialiste babaganga ba dogiteri bariyo tuca tuvuga ati reka tugende Bujumbura hoho boshobora kutugira ayo ma examen hama bakaca bagenda banatugire ko batuvura murakoze igituma turi ngahanye nuko mwatubwiye yuko mushaka gutabariza kubera iki gituma twe dushaka gutabariza nuko murazi ni operation igoye cyane kandi operation itwara uburyo bwinshi gushika rero kwino saha amafaranga tumaze gukoresha ni menshi cyane arengereye miliyoni 16 dushaka rero gutabaza abantu bafise umutima w'urukundo kugira bagire ico bofasha baba bakoze cyane gose Imana yo bahezagira muvuze ko muze kwishimira inega 16
ubu naho hakaba hakenewe ayandi ngana gute canke yaramaze kuboneka? Ayo ndababwiye 16 nayo baduciye twarishe muri hôpital militaire miliyoni zishika 4, aha naho batubwiye miliyoni zishika hafi 12. Rero twovuga yuko muno mwanya izo 12 zirakwira neza, nayo tumaze kuriha n'abantu twagiye turahenda hirya no hino tubabwira ngo tuzoyabasubiza bakaca bayaduha, mugabo novuga yuko turiko turakoresha amadeni gusa kandi tutabona n'ahazova. Ego niyo mpamvu rero tuvuga ati abafise umutima w'urukundo hirya no hino haba no mu gihugu cyo hanze barabe abo bafise umutima nyene Imana yahezagiye barabe kontu bo bigenza no kuri Imana yo bahezagira. Ukeneye gufasha yo basanga hehe gute? Ukeneye gufasha yo dusanga hanyene kuri Tanganyika Hospital ngahi Bujumbura. Ego muri chambre ya 86 muri Shiririji canke bibaye ngombwa tukamanka ka nimero ka telefone akatwakura, ari bibazo akeneye kutubaza akatubaza yifashije aho ka nimero ka telefone tuba twatanze. Hariho abantu baba bari kure bavuga ati jewe sinorinda gushika hiyonye mugabo umpayira imikashe ukamanka iko kashe ukamanka nimero ya konti cyangwa gushaka ubwo buryo bukinyamafisi, mbega ivyo murabifise nimba bihari mucyo bitubwira. Murakoze cyane kwico kibazo mumbajije. Novuga ko nimero ya telefone kuba bashaka kugira ico bambaje canke baterera boca ku nimero ya 68 456 738 aho obarantora vyihuse cyane gose. Ndiri kwizina rya Mpawe n'Imana Guillaume ari jewe nyene umugwaza ngo wajije uyu muvyeyi wanje, canke abokenera kandi ico bafasha baciye kuri konti boshobora kwinjira muri Copec ahantu baherereye hariho hose bagaca ku nimero ya konti ya jewe nyene Mpawe n'Imana Guillaume 53 625. Murakoze. Bakunzi ba Buja News mwayibonye uyu muntu agwaye arakeneye ubufasha bwanyu cyane cyane amasengesho musengere abafise uburyo mu muterere. Tunasaba ubushikiranganje bwo gufatana mu nda namwe aho muri gira ico mukozi kuko ari ngahanye mu Burundi kandi arakeneye gufashwa. Amashengero eka n'abandi bose aho muherereye mwumva ko ico mwokora burya ngo isoso rigwira iyo rigiye amahera make uko abameze kose arafise ico yofasha. Reka tubashimire cyane aho muri hose. Ino video nimba wewe waratacubona wokora yihereze wundi muntu ari ku ruhande rwawe mugira ngo nawe ari ico afasha ashobore kugifasha. Merci beaucoup.